Hello ndabaramukije nizera ko mumeze neza nkuko mubibona ni Joe niwe imbere kuri micro. Ubu rero ako mubibona turi mu Gatumba. Turi mu Gatumba ahantu muri orphelinat aho association fasha nawe warafashije yagiye gutemberera abana bon kubagendera kubashobora kubafasha kugira ngo babereke urukundo murabizi twese tugendera abantu kugira ngo dushobore kubereka urukundo na Imperial TV niho iri uyu munsi rero inyuma ya kamera turi kumwe na Akbalik manze mugira subscribe kugira ngo mubandanye muba update mu biganiro byacu ahantu rero hari abastar benshi hariho Alvin Smith hariho Mupati hari bon mesh muraza kubabona muraza kubona surprise mesh kuri uyu munsi kazi mu banda imodoka kurikirana. Thank you so much. Yes nkuko nababwiye umunsi hari ibintu vy'ama surprise mesh muraza kubona abantu benshi bagenda batandukanye baje gushigikira fasha nawe warafashijwe nababwiye arabastar benshi nabo tugiye tuvugane gatoya na Wiz Design agiye kutubwira impamvu yaje ngaha bon muraza kuvyiyumvira sinogenda muvugira byinshi. Okay Wiz ni bon ndashima urameze neza ndashima Imana tu kabisa. Okay uraberewe new look yo muri Valentine bien Valentine time Okay Wiz bon ngaha twaje kubera fasha nawe warafashijwe baje boganije kuzanga muri orphelinat wowe ko bwawe ni yahe impamvu waje ngaha ni yahe ikintu cyagusunitse kuzanga bon kubwanje je naje hano bw'icyumviro c'abajene hagati yacu tuvuga ati gatukore ico dushoboye turaye ko toshiga gushigikira abana b'imfuvyi n'abana batagira ico bifashije nawe bari 2000 nakuye umufuko canke igihumbi c'amajana 5 umva uko bimeze kose uko cavuye umufuko caje gihezagiwe kandi twatanze ico tufise ko nitoja kwiba ngo tuje gutanga ya ide ni nziza kandi twaje hano gushigikira abajene turi hamwe tuvuga ati kugira twafashije natwe n'ubu turacafashe kanacu dufashe natwe abantu benshi barako baribaza yuko mwashuye kuzangaha kubera ko hari abafate aba diaspora basanzwe babashigikira mu muziki wanyu ari ikintu coba cabasunitse kuzangaha nivyo canke no sikuvuga uko ofete ni ikintu bakubaza nkuko wowe ashaka kuba bakubajije urumva ko bikenewe mu mutima wawe kuko hari nabandi bafashwa batashitse ngaha urumva no means like kuba je mfashwa n'aba diaspora bikaca bisigura yuko naje ngaha kubera diaspora no naje kubera umutima numva ko nshobora gufasha waje kubera ko ushobora gufasha eske umuntu wese yifuza gufasha akamuhamagara Wiz turafisa no kuja gufasha arashobora kugenda canke bivana na event uko uva icyumviro ukaraba nuko abantu baje gutegura ico kintu kuko hari abantu bashaka gufasha mugabo baronderamo inyungu ariko ubona yuko ino shira muri ni gufasha na nyungu ririmo ngana jo mbona niyo mpamvu kitombuza gushika hano kuza gushigikira abajeni nkaje yo mwa lisanse kuza ngaha imbere mugateramisha abana mukaririmba bon ibintu bikagenda neza ariko ni vyashoye kugenda nkuko vyateguwe ko bwa wavyakiriye gute aho fete naho tayi kuririmba naco byaye bitwaye kuko na podium iri ngaha cyangwa na muntu bari kurihisha ajya ku muryango ngo abone yuko nariko ndaririmba nanga hariya ku muryango ariko bararihisha no yaba byakunda n'ubu twagenda tukaririmbira abana ibintu bisanzwe tukabaryohera yawe Wiz Design bishitse akaba ari kararirimbira ahantu hari abantu duvuge bakeya nk'aba canke ahantu akaririmba duvuge kubwo gufasha abayiyumva gute canke ntibimutera isoni kumva yo ririmbira abantu bakeya nk'aba no nawe yoba ari umuntu umwe iwanje je numva amahoro kuko mba ndiko ndamuha urukundo ndiko ndamushiramo umutima wo kwiyumva yuko nawe yari umuntu mu bandi atangorane nyuma afisi ahubwo akwiye gusa gusenga ahantu turi twarashikanye n'abandi natwe twezwa kubashikana
ahantu kuri level canke kuri etape yaho tubona yuko tushobora gushikana umuntu. Yeah. Okay. Ikindi kwazanga okay. With design gufasha kuri we bisiguri. Nicyo kundi nyene ndondera brace muri jewe, ndondera kandi gute kuboneka mu bantu yuko ata bintu byo kwishima mfise kuko abantu bose suko dufise ari abantu bashaka kugenda gufasha kugira babone yuko bagiye ngo bagiye gufasha ariko je ni ikintu mvuye mu mutima kuko ndazi uko naje kuba ndi hano narafashije n'abantu byashike hano. Yeah. Okay, Wizi kubwira ijambo rimwe abantu bakora tukurikira. Novuga ati office 200 300 ijana ugira icyo ufashije urondere bano bantu bari ko organize bino bintu nibisigura yuko kuba turi ngaha ngo bice biherera hano nyene no bashaka kuza n'inyuma ukavuga ati je nshaka gufasha umwana umwe ndamugurira agahuzu agakanda mbiri ibintu byiza cyane. Naribagira n'umunsi wa Saint Valentin ukaba ufise indirimbo ya Valentine Day kubera iki uri ngana biratangaje. Ego niyo mpamvu navuze ati muri jewe ndumvise gufasha kuko no munsi yo kurondera amahera cyangwa no munsi yo kuja sinzi bani bavuga ngo ni gusohoka ukaja kunezerwa no ariko je nashaka kunezerwa n'abana b'imfuvyi abana batagira ico bifashije ama tukagira natwe tukabereka urukundo ko turi hamwe nawe avec no munsi y'urukundo kandi. Canke Wizi design nta mukunzi afise kubera ku buryo yoshora kuzaga canke haraza kuba after. Bon ndagerageza kumurondera inyuma y'amasaha bishobose. Wizi reka tugushimire cyane. Ega nandi ndabashimire cyane. Rero muri orphelinat twasanze baba bigeme beza bavuga ngo mu ntara ya Ngozi ngo nibo bigeme ba mbere beza urumva mu ntara ya Ngozi baze vraiment abanyengozi mwihangane nimwe mwabatoye hanyuma ni Miss Ngozi n'umudofine wiwiwe niyo tukiganira bari ngaha muri Picard ya barenga Picard baje gushigikira fasha nawe warafashije turamenya byinshi kuri bo batubwiye n'impamvu baje ngaha. Sawa. Ego ni sawa. Urameze neza? Ndashima namwe. Ego turashima bo hari abatakunze ushaka kwabwiriza. Okay, njyewe ni Hakizimana na Cyber umwigeme muserukizo mu ntara ya Ngozi Miss Kugasaka 2020. Ya, mwabyumvise Miss Kugasaka 2020 babwiye ko ari umwigeme mwiza mu ntara ya Ngozi yose. No ntibadutorera ubwiza badutorera ama projet n'ibindi biri ku ruhande. Muga navyo birimo. Ego muga ku ma pourcentage make. Okay. Tukumwe n'umundi modofine wiwe nawe n'ubwa mbere ndaje muri Imperial TV. Amakuru ya ni meza. Urakomeye? Ndakomeye. Abatakuza ashaka babwira akazi. Nitwa Muhoza Landrine Kersi. Muhoza Landrine Kersi. Landrine Kersi. Okay, mu bisanzwe ntibari muri fasha nawe warafashijwe ntibari muri Picard ntibari no muri Picard kubera iki mwashobora gushika ngaho. Okay, twe mu isanzwe baratwemvise bivanye n'ivyo natwe twama dukora byo gufasha genre basanze bisa aromba natwe bicara ngombwa ko twemvita kubera ama projet asanzwe asa c'est un plaisir mu isanzwe go. Bon mu bisanzwe nk'abantu batibuka ama projet ya Miss Kugasaka ni naya. Bon ama projet ni menshi turiko turakora ushatse kuvuga iriya twavyariya parce que ayo maze gukora Syria navye hariya gusa maze gukora ama activité menshi ku ma projet atandukanye. Maze kubona kenshi amafoto mwagiye mu banyeshuri mbe munigiki mwashize imbere ku bwanyu. Okay, abanyeshure nagirishije abanyeshure babigeme warabibonye ijya mu isanzwe yari ifise isano na projet navuze hariya and then bajya abana bafise byinshi mu mutwe nabo bafise projet zabo mu mutwe mais ntibafise aho babisohorera ntibafise naciye ndabikompara ndagenda ndahakora muga bivanye n'ijya navuze. Ego mbega iyo abo banyeshuri bakubwiye projet bivanye n'izo ufise wewe ubafasha iki? Okay, nk'uwo hariyo nk'aba biyumvira nkanje turaja hamwe tugakora utundi tu activité and then hariho n'izindi ku ruhande mba nkora zijanye n'ibinyene byo gufasha. Naragiye mu batwakazi sinzi ko babibonye twaragiye gufasha abana b'imfuvyi mwijabe ivyo byose n'udu projet duto tuba twaranditse muga kubijanye n'abarya abana byari bihuye n'ijya navuze. Okay,
turi kumwe n'umudofine we kandi nawe yaje ngaha turashaka kumenya impamvu yashije ni kubera ko ari umudofine wiwe ategereza kuza akamushigikira canke ni kubera iki waje ngaha Bon, mu bisanzwe si ukuvuga ngo naje ngo nk'umushigikiye muga naje gushigikira kino gikorwa ko nanje nari umu-invité nabonye ari igikorwa ciza kandi igikorwa natwe kiri gisa n'igikorwa twiyemeje gukora donc ndavuze ati have ijwi ryanje ribashikeko kandi n'abamfasha bashobore kubafasha donc ndashobora kuvuga ati nimba nakaba namfasha kugira ibi ntama ndabishikirize kuri bano bana nabonye ico baciza. Okay. Ni Picard yagutumiye canke nifasha nawe warafashije? Nifasha nawe warafashije. Okay. Ku bwanyu ni igiki mwashobora gutoherera muri fasha nawe warafashije? Bon, nkuko twe twavuze ngo tubitegura ariko twaje nk'aba-invité donc contribution twatanze ni umutima wo kuza ngaha nyene tukifatanya nabo nyene mu gukora kino gikorwa. Yego. Mbega ku bwawe uko wavyibaza ko biza kugenda niko wabisanze ni igiki washimye ni igiki wagaye? Bon, niko nabisanze ongeye ko ninyongera kuko nabonye ari ibintu byiza cyane kandi ibintu vraiment ubona ko harimo umutima w'urukundo. Ego ntaco nagaye ahubwo nashimye cyane iyi activité bagize iki gikorwa cyo nyene iki gikorwa biyumvire ko ni ikintu ciza cyane gufasha abana bakabona ko nabo hari abantu babiyumvira ko abantu bashobora kubafasha babagira ko ku gatima nasanze ari ikintu ciza cyane. Okay. Ya mwigeme muserukizi we ku bwawe uko wabisanze ni wavyibaza niko vyabaye canke siko wabisanze? Okay, uko twavyibaza mu bisanzwe icivugo cabo wacumvise cari civugo c'inkoramutima c'est ce que je peux dire. Uko nabisanze vyari birenze ahubwo uko navyibaza bon nari nzi n'akantu gatoya mugabo vyabaye ibintu binini ni ikintu ciza cane nagishimye ego fasha nawe warafashijwe Jean twese tugeze ngaha kubera twafashijwe rero fasha barya bari inyuma ni ikintu ciza cane bro. Ninge jambo babwira abari muri fasha nawe warafashijwe? Ijambo nobabwira nuko nobashimira kuba bariyumviriye kino kintu kandi nobasaba ko batokigumiza ngaha Jean bacagure kibe kinini ego ni ikintu ciza cane nkuko bafashije abo ngaha bafashe n'abahandi kuko igihugu ni kinini ntidukorera hamwe dukorera mu ntara nyinshi nibaza ko vyoba vyiza baguye ya mbega nkundi muntu canke abandi bantu baba bifuza gutumira Miss Kugasaka bo mutumira bisunze iki? Okay, uwifuza kuntumira nkuko baba babikoze barancontacta njewe ku bwanje bansanga ari hose ndi ku ma réseaux sociaux ndafise contact zanje zose ya bon bamutumira bisunze iki kubera ko si ibintu byose bapfa kuvugira ngo tufe kumutumira bamutumira mu biki bamutumira mu biki bisunze iki? Bien sûr si byari byo byose nk'aba bantumiye bivanye n'ibyo nanje sanzwe nkora urumva nabo bafite igikorwa nk'iki ndabitaba hari ico nterera ndagiterera même n'umutima niyo utoterera ibintu bavuga aba bana bari bakeneye affection kubona abandi babiyumvira nkabo nibaza ko ari ikintu ciza cane ushaka kuntumira wese ari gikorwa ndacumviriza premièrement ndumviriza bihuye nkabona ndagishoboye ndakijamwe nta kibazo. Uba ko rategura Miss Burundi ubega uba witeguye kuja muri competition ya Miss Burundi? Oya muri no mwanya sindabimenya kubera ko utarabimenya nagira bon bakibivuga uca wiyumvamwo kuri prête. Oya si ibintu ushikugira ni ibintu wicara ugategura ukavyumvira kuko ni nko kuja kwitoza mu president urumva ntiwojayo uhubutse tiba uricara ukiyumvira ubonye bikwiye biraba bidakwiye naho urabireka. Ya be twitege kubona muri Miss Burundi cyane? Bon oya hari ibintu ndiko ndakora ama activité menshi atonyemera kuja kwitoza canke aba Miss tutora mu ntara barafise ubwoba bwo kwitoza muri Miss Burundi? Bon oya sinibaza ko ari ico kuko turashaka kugana duserukiye intara yacu ego nk'abakobwa badutuye nk'abakobwa baserukizi mu ntara ya Ngozi niyo mpamvu dushobora guserukira intara yacu au niveau donc national ego.
Bon bica bitangaza ko mwebwe barabizeye barabashira imbere hanyuma mugaca ntimwumve baserukira muri Miss Burundi. Oya benshi bibaza ko twaba twaragize ubwoba no kuko bijya ntibizoza biruta ibyo twaciyemo voilà byose ni kimwe kandi projet ufise uri Miss Ngozi ushobora kuyikora uri Miss Burundi urumva ntawe bawimiriwe ntitwa twimiriwe ko tuguma dukorera mu ntara gusa turaja ahandi turaja Ngozi turaja Gitega ni kuvuga mu gihe utavyumvamo ntawe guforsa kandi ikindi tuba dufite opportunité kuba twaratowe nituja muri preselection urumva tugenda muri finale urumva mu mwanya tutaravyiyumvira ntavyo turiyumvira reka ndabashimire cyane kuba mwaduhaye umwanya kuri Imperial TV reka mubwire ijambo rimwe abantu bakora dukurikirana. Okay, ijambo rimwe nobwira abantu bariko barakurikira iyi TV nomera nk'ubabwiye ku civugo c'igikorwa twavuze kwisi ntitubayeho kugira tubeho gusa tubayeho kugira abandi tugira ico tubafashije Jean umwe azobwa narafashije kubera runaka rero gufasha ni ikintu ciza cane kugira umutima w'urukundo ndetse no gufasha ni ikintu ciza cane ndabatumiye gatoyi kavuye ku mutima ni keza ego nawe urashobora kubwira ijambo rimwe abantu bakora dukurikirana. Ikintu nabwira abantu ariko barakurikirana ino TV nuko gutanga ikintu suko ufise byinshi ariko n'ubu ufise umutima wo kugitanga ivyo bike byawe bisangize n'uwundi muntu abikeneye kuko birashobora kumugirira akamaro nimba ufise ikiro c'umuceri muhinusu utora inusu gufashanya suko ufise ibintu birenze cyane oya ariko n'uwo mutima ubona yuko wofasha uwundi ego ndabashimiye cyane mwakoze kuduha umwanya thank you so much. Yes nko mubibona turacari mu Gatumba ubu rero tugira turangize tuvugana vice urongoye fasha nawe warafashije agira tugira byinshi impamvu bakoze ibi bintu fasha warafashijwe nibande vice president makuru ya ni meza urakomeye cyane sikiciki icyo warushenye n'urabyumva. Okay abatakoze bashobora kubabwira izina ryawe. Bon nitwa Ishati Davina ya Monica. Davina asanzwe ari mu vice urongoye fashion warafashije. Fashion warafashijwe ni bande baje. Bon fashion warafashijwe na bana twagendeye n'abana badafise ico donc bafise donc c'est twebwe twagendeye ariko n'abana ko n'abana nibo batubwiye nibo batumye tubiye association si donc yatababo nitwe kuba turi ngaha donc mu majambo make fashion warafashijwe igize hanini n'abana kuko donc vision yacu niyo gufasha abatishoboye twebwe twarahawe muri bikereyo twahawe twaronse on veut le partager avec les autres c'est ça. Kubera iki mwashimye kuza ngaha? Bon twashimye kuza ngaha niho hantu twaye turirorokariza buke ahantu dushaka kugendera ahantu hari abantu bakoraniye apana tutatowe mumwe mwibarabara ntavyo twovamo donc turaperere dusanga hano mu Gatumba barahari ko mari action ya mbere katugatetura mu Gatumba mugabo n'ubundi hari yabandi tuzobagendera buke. Okay inyuma y'ibi twitegeye ko muzojaye mu Gatumba handi muzocamujaye ni henshi on veut aider imbe bishobotse Uburundi bwose tanguri no Bujumbura tuduge mu misozi tugende kuramukanya donc tubashire ntitubatekere tuvuga ati ubaho tugeze tushaka gutanga ibiro nka 10 vy'umuceri kuri chaque famille 10 vy'ibara donc chaque famille tu vois. Okay kubera iki mwiyumvisemo nka fashion nawe warafashije kumva yuko mwoja hamwe hanyuma mukakora igikorwa cyo kushobora kuza murafasha abandi. Bon icyambere ndashimiye abantu bitwa Saido Nyanka na Divan twumvikane from Cape Town, Saido from Canada nibo biyumviriye no mugambi then barica bariyumvira ati donc nk'abana b'abarundi then natwe twaronse duhawe n'Imana atakintu twari dufise dukora iki bavuga ati reka natwe twaronse duhe bajya bene wacu bakiri Burundi uravyumva nabo baronke kuri bike twahawe then mu kuvyiyumvira bavuga ati reka dufata bari kuri terrain niko kwiyumvira consommer jewe ko vice abandi then staff yose gutyo ariko gikuru icyumviro cyavuye kuri Saido Nyanka amwe na Divan twumvikana kandi shout out of you guys mwakoze donc sinzi nibyabake babikora surtout vous les jeunes si byabose. Okay mbe Banyanka bashobora kubashikira gute kugira ngo bashobore kubabwira ivyimviro byabo? Donc on était des amis bavuga ati dufite icyumviro kiniki mushaka kudufasha bavuga ati allez on peut aider ko nunda dufite dukora then bon turagifise muga gufasha une fois
mu kwezi kumwe ntacyo bitwaye reka tubikore Diva ni uyu n'umurongo ni vice presidente wa fashion nawe warafashije mugabo kandi yasanzwe ari mu ex wa Alvin sivyo ikindi naco bon bahuriye bose hari umusheri wiwe hari Alvin Smith wari wiyumva gute? Bon, c'était normal parce que le type, Nachodofa, c'est toujours mon ami. Donc, le père de mon fils, je garde le respect. Then, comme le père de mon fils, Nabire Nziari, big up, Dukarengana. À chaque fois, no man we would find. Ako jina gumena boyfriend. Koi boy. This is not not boyfriend when kwa na wonye ex. Parce que ni ex nyen. He is expired. Okay, Diva reka tugushimire cyane. Merci beaucoup. Ya merci turabashimiye cyane turushima buri wese twari turi kumwe bandanye mukurikirana fasha warafashije mu bandanye mubashigikira mu bikorwa byabo mugena subscribe kuri Imperial TV. Hemwe mubashigikire bano badi surtout kugira umushahara uduge tu vois ya hama mwongere mutu joining na tugira turunke ama support menshi dushobore gushika ku ndoto dushaka deni yo gufasha abana ku buryo dushaka n'ubundi haba ikigo cyafashwe nawe warafashije ku buryo tugira comme orphelinat ya dushaka orphelinat yafashwe nawe warafashije Cyumviro ciza cyane abashaka kubatora gute? Donc mwashaka dukontakta mwashaka gutora nimero yanje ndaza kwiba bayishire hasi ni vice president mushatse murashobora kubisaba mukaja muri groupe cyangwa bidashaka muri groupe mwashaka kutubwira icyo mushaka donc kuduterera ku buryo action ya kabiri then bizoba bisomba ibi twakoze no munsi Murakoze cyane. Merci beaucoup namwe.